atari uwigirishije nibaza yuko bose babona yuko Fabilove ari mu kibaza cya mbere ni naco gitera iyo ntambara ijya ntambara bamubona yose nico bivako umunsi novuga ati Fabilove ndemeye ko ndo wa kabiri cendo wa gatatu ndabize katangwa no bose bakubona sasa rero je nanje ngwanira gateka kanje je ndakivugiye ngaha kandi ngenda kivuge ndagishimike ko gwaruka go mu Kanyosha gwadebukiwe kubera abantu baje bafise intumbero kurugwanya aha jewe na Sadbi kuba turiho Chikime na Emerisa neka ndamuvuge nawe nye nawe novuga ko amazi imisi atari karakora abo bantu tubayo kuba ko turya umutima amenyo turakora tugafightinga tukemera tugakorerwa ivyo twokorewe vyose muga tukagwana none wowe umbwira gute nk'imyaka yaciye Sadbi atanguye kuja muri Europe ryari nta n'imyaka ingahe irahaca mugabo wasanga pete ko barazo bari bo bamutanze kuja za Europe. They be talk about me, they be mess with me, they be trap it again, they don't understand. Not a real telling me to tell you who I am. I'm Fabilove, K.E.D.A. Kesha Bomb, nigga. CEO, the master of this game, nigga. Born and raised in town, Buja. I'm from Buja. Don't copy Rose, here in my country, Burundi. The moment I was born, the war began to tremble. Feel the power that I bring it when I rap. See simple, daily for Sari, cut to jam this game forever. Chuti namwe bakunzi mudengeshanye gukurikirana ibiganiro bica kuri Isanamu Media, Isanamu TV. Ibiganiro byacu bica ku mbuga zacu za Facebook, YouTube, Instagram nando ducisha inkuru. Kaza mu kiganiro exclusive interview aho dufise umutumire ariko niwe yatwakiriye mu bwami bwiwe asanzwe akorera. Numwe mu baraperi binararibonye abimazemo imyaka irenga 10. So wundi ni Shimirimana Fabrice batazira Fabilove Education Boy. Turabaha ikaze. Urakoze cyane. Fabilove amakuru y'imisi bikorwa umazemwe imisi. Bon. Cemeze neza meze fresh. Hanyuma novuga yuko ivyo maze imisi just bon ndi mu bikorwa nkuko nyene mubibona muri no kino gihe. Ariko novuga yuko turacari mu ntango y'ibikorwa nemereye abafana. Inyuma y'imyaka ingahe nari maze ntariko ndakora umwaka n'inusu cyangwa imyaka 2. Ariko ukuri no munota novuga yuko turi muri iyo nzira nyene yo gutanga ibikorwa kugira ngo dutange back to back. Yeah. Ni kintu cyatumye mumara hafi imyaka 2 mudasohora umuziki wiwanyu bwite. Bon. Nkuko mazigihe ndiko ndabisigura yari just ubuzima nyene personnel novuga ko yari vie privée yanje canke ubuzima nyene bw'iwanje bw'indani ariko kandi hakabaho no kwiga harabayo no kwiga just novuga muri uwo mwanya nyene kubera ko nabonye yuko ntariko ndaja mu vy'umuziki cyane nari okifye kandi no gufata umwanya wo kwiga kugira ngo Fabilove aze kuza ari Fabilove yahinduye image gatoye nkuko benshi bamumaze kubibona nk'indirimbo ziko zirasohoka indirimbo yanje yitwa Who I Am ndetse n'izindi zose zigiye gusohoka ziwanje yazo ko bazokumva itandukano rya Fabilove wikindi gihe no kubera ko nyene ujya mwanya nyene wahaciye kubera ko narafashe uwo mwanya nyene ndawukoresha mu kwiga. Yeah. Inyuma ya Who I Am nubwe buhinga bundi twokwitega iyo myaka waromaze imisi uri kuriga. Novuga yuko dabo kwanza ubanza kumbaza ati ubuhinga bwa buri muri Who I Am nuhe. Ego nukuvuga Who I Am ni ndirimbo novuga ikoze muri old school ariko old school novuga yuko iri mu buryo butamenyerewe muri East Africa cyangwa muri Africa bumenyerewe ku cyane cyane ku njyano y'abanyamerika cyane ba 50 Cent cyane n'abandi. Nukuvuga rero ubwo buryo nibwo nazanye kugira ngo cya kintu kidakunda kuboneka muri East Africa cyo kukizanaho. Rero ubuhinga bwahabaye nuko nazanye ico gicapo novuga kitari kimenyerewe cyane muri old school yo muri aka karere. Hama cya kabiri naco nyene ndagerageza kurapa nyene nk'umugangster nyene ndayijanamwo hanyuma ndetse najutamwo n'ururimi bijanye nyene niyo njano ya nariko ndagendamo shyamwe icyongereza di début à la fin nta nivyo narinzi yuko
noba mbaye umuntu wa mbere novuga yuko nkoze icyo kintu nshaka kurapa kuva ku ntango gushika ku herezo ukagira icyongereza gusa mugabo narabonye benshi barabivuze rero nivyaba ari uko urumva yuko nashizemo bishasha byinshi so nibigiye gukurikira nibaza yuko bazokumva ko Fabilove fise hambavu yo kurapa ariko mfise n'umutwe wagutse. Feedback waronse nyuma ya Who I Am kuno bayakiriye ubona bayakiriye gute mu ba promoter mu banyagihugu basanzwe? Ivyo ba promoter reka tubanze tubishire pembeni ariko mu banyagihugu cyane cyane nibo dukorera aba promoter aba journaliste abo ona abantu novuga yuko ivyo bakora ntabwo babikorana n'ibishobisho ivyo bakora bikora kamwuga kandi bakabikora bamwe bakabikora kubera icyo mwavuganye ariko noshimira abantu mwagerageje cyangwa bagerageje kubikora ataco turinze kuvugana ariko ibintu bakabikora kamwuga bakumva yuko igikorwa vraiment yuko ari cyo guhesha iteka muziki w'u Burundi bakabikora kandi bakibikora uvuga rero kuri feedback novuga yarabaye nziza cyane abantu bogenda kuraba kuri YouTube channel yanje ukandika Who I Am by Fabilove uraza kubona yuko ari imwe mu ndirimbo zifise feedback nini cyane uhereye ku ba étranger aba diaspora urabona ko ari indirimbo novuga yangize Fabilove wundi w'igicapo kindi paraporo y'icyo nahorana niyo feedback novuga nene. Ego indirimbo Who I Am kicumva titre ni indirimbo igomba komera nk'umuntu yiyemera nk'umuraperi uwo ndiwe n'ubuhe butumwa washatse gutanga? Nuko mu isanzu iyo umuntu ariko arivuga usanga imwe na rimwe just novuga urivuga vyiza ariko kandi jewe muri sinivuze gusa vyiza narivuze naho mbabwa navyo nyene ni vyiza aho mvuka igihugu canje quartier navukiyemwo cyangwa nakuriyemwo nge nari nziza nkavuga yuko abanyamahanga baza kuharaba batifuza kuhava donc harimo no kudandaza image y'igihugu rero iyo ndiko ndavuga Kanyosha kari heza quartier mvukamo kari nziza ndetse n'igisagara sanzwe ndimo kari ciza bituma n'u Burundi bwakaka donc birumvikana yuko mba ndiko ndarata u Burundi hambavu yo kwivuga jewe aho sanzwe mva so ni bwo butumwa nako natanga ariko hariho n'ubundi butumwa bwo kuvuga ico ndico muri hip hop nkuko benshi basanzwe babizi ku bantu baba hakurya y'amazi aba diaspora basanzwe bomba cyane icyongereza feedback yagenze gute? Novuga ko aribo babaye abambere abantu bambere babaye abambere batanga kuma feedback nini cyane kandi nziza novuga yuko ari aba diaspora ndetse n'aba étranger kuko hariho nk'abantu basanzwe bari muri Kenya bankurikirana basanzwe bari mu Rwanda bankurikirana basanzwe bari muri Tanzania bankurikirana donc abantu batandukanye kuko usivye ko Fabilove mu muzi nyene nk'umuntu peut-être ngira yo bari izore sinzi ngene bikivuga je ndavugana n'abantu benshi so nk'abajya bakapero muri Tanzania benshi baramferisise baraza inbox nubwo ntokwirirwa ndavuga amazina yabo nga ariko ico novuga cyo ni indirimbo yagerageje kunyereka yuko ivyo nkora inyuma y'igihugu babiha agaciro gusumba kwanza na bamwe basanzwe bari ngaha mu gihugu naho novuga ko ari bose bamwe kubera aho bamwe bari ngaha batashaka guha agaciro ivyabo mu baririmbyi bagenzi bawe cyane cyane abaraperi abaririmbyi bagenzanje novuga yuko dimwe novuga yuko abakapere hariho abayipostinze bariho bagize ico bayivuga ko mugabo hariho nabandi novuga yuko abandi bishari kandi wo kwanka gutsindwa ku rugamba babandi bo kwanka kumva yuko mugenzi wabo yabakomye bandi kumva yuko ati antuka umuntu ari cyo yakoze gihamba cyane kinini gifise indi ntuze donc abo rero bishari niho bace bigaragaza barabayemo arandika ivyo bagomvye ariko ivyo nta gaciro twobiha kuko nta ukundwa na bose
so rero icyo hanini noshiraho nashize imbere nuko nakoze ikintu kandi kiboneka yuko ari ikintu cyaje guhesha iteka umuziki w'u Burundi surtout mu gisata cya hip hop. Ubona abafani baba batari bakunyotewe nyuma y'imyaka 2 cyane abaje kuri festival Mutwenzi Festival nibaza ko babibonye nibaza ko barabizi abafana barankunda vraiment ndumu rapera akundwa cyane n'abafana na public gose ariko habaho bamwe bagwana kugira ngo ivyo ntibibeho ariko nanje ngwanira ico gisata cya hip hop ivyo nkora vyose ni kugira ngo iyo image ya hip hop ibandanye ibaho. Rero abangwanya bose ntibaze ko baba kubagwanya jewe bako baragwanya uwo mudiho wa hip hop kuko igihe navuyeho hari abakapere benshi babizi vraiment babizi benshi cyane ugwaruka tuko turazana canke nabandi muri isanamu media bariko barazana none akarugwaruka rukomeye kandi rubizi cyane ariko icyo mfise kamakenga gusa kuri ubwo kwaruka eske barafise wa mutima wo kuzo fighting nk'ibibazo mpura navyo yuko nabo ivyo bazo vyemanga bagahura navyo nyene bakavuga ati twe turawunyoye no mfitiye ubwoba rero nico kindindisha avuga ati burakora kumbure ejo cyegeye ejo nihagira abandi bakura cyane bakamara kugira muri vya bigezo nyo vuga ati tukanamaze kukubona hani fresh kumbure ngira zoheza CD hanyuma abandi babandanya ariko nizera yuko atamurundi yo bayifuza ico kintu ko kizoba Fabilove ko yova muri terrain kwera kabona nyene n'ubundi ko ibintu ata valeur bariko barabiha so jewe hip hop ndayikunda sivyo ariko je sindayikora nka kumumenga ni just uraro n'uburamuko kariho ntegerezwa kubera ko narabonye ibibazo muri hip hop tugira sivyo ibibazo tugira byo gukumigwa byo kugira gute nk'ubu je ndazi nk'abantu bako baratunganya ibiteramo ni benshi ni benshi mugabo genda uraba bakapere baronka ivyo biteramo ni bake ako uza gusanga nka influence dufise usanga ari nini cyane ariko iyo influence barayi mu munezero so rero naciye mfata 50 zimwe ndazishira mu buzima busanzwe izindi 50 ndazishira mu muziki no kuvuga rero iyo 50 yindi nabitse mu buzima busanzwe nzogenda kwizana igihe bazofata bagaha agaciro bino dukora no nzoheza nkafata nkagira 100% ariko pour le moment shirayo 50 indi 50 nkashira mu buzima busanzwe ababitahura baza kubitahura ego uravuze ati abagwanya Fabilove bariko bagwanya hip hop Fabilove maze imyaka irenga 10 muri hip hop rimwe na rimwe hari igihe ushiramwe mu yindi midiho mugasi cyane nk'abandi Fabilove muri hip hop y'u Burundi ubona afise ikibanze kihe mu myaka maze cyambere intamba menyamukuru ubabayemo ngitu bamvuga ko ari cyambere reka ndakubwiza ukuri ndabigusiguriye kandi uraza kuvyumva je ribaza ko kira murundi wese nawo mubaza nawo genda hano hose atari wigirishije nibaza ko boss babona yuko Fabilove ari mu kibaza cyambere ni naco gitera iyo ntambara ijya ntambara bamubona yose nico bivako umunsi novuga ati Fabilove ndemeye ko ndo wa kabiri cyendo wa gatatu ndabize katangwa no bose bakubona sasa rero je nanje ngwanira gateka kanje kandi nkagwanira gateka kuburongozi bwiza bwa hip hop kubera ko nta kuntu hip hop yobirikira irayobogwa mu buryo bwiza ariko mugabo bakifuza yuko ija mu bibanza vy'inyuma ikayobogwa n'abantu novuga yuko bayikora mu buryo novuga butagutse canke budahanitse donc niko no bivuga rero nkuko basanzwe babizi ndakora trap ndakora drill ndakora old school ndakora donc ndakora ma afrobeat nkayinjiramwo muri ya rap nyene nibaza yuko uravye aho nahereye peace and love nkora boringa ba Fiza nkora boringa Sadba nkora boringa bande dukorana nibaza yuko ivyo byose birerekana yuko Fabilove fise ico namaze kubaka muri no muziki uharuye amaward maze kuronka uharuye donc
atakindi kintu mvanga uko vyo babiri kose nibaza ko nk'umuntu akora nk'umurapere yuzuye kumaintening no myaka ufise na novuga na influence ingana kujya mu bantu iyo tugeze mu biteramo canke nibaza yuko kameme ntawe reka kuvuga gato ko nafise ikibaza cya mbere abane nabo babipinga bazobanze bahebe bijya bindi hama baze dupambane muri hip hop gusa turabe arana batomara amezi abiri muta arana batomara amezi abiri kora hip hop gusa bro kora hip hop gusa nibaza ko najya ama views yose babona baronka ni kubera ko iyo hip hop siyo bakora yonyene mugabo kushora gukora hip hop yonyene gushika ino myaka nibaza ko urinze uraba nabandi bose bayihevye kubera ivyo ariko Fabilove kuri ndoshika no munsi uracabona abana bicapa ko tatu Fabilove uracabona logo yanje abantu bayambara uracabona iki nkora hip hop gusa nibaza ko si cyabose vraiment ni cyo rero mbashaka guhamagarira n'urundi gwaruka ruri inyuma gukora mubona yuko vyose bishoboka ni nguvu zacu gusa dutanga tugagerageza kwerekana hip hop kandi ko yagutse tukayikorera neza ibintu byose bizoza pore gusa Fabilove umaze imyaka myinshi muri hip hop ubona yifashe gute inyuma kuva kuri mwana w'imuhira kugeza kuri who I am ubona hip hop y'u Burundi ihagaze gute hip hop y'u Burundi novuga yuko yarasubiye inyuma mu buryo novuga bwo kwizegwa ariko kandi yarateye imbere mu buryo bwo kuririmba donc novuga yuko mu buryo bwo kwizegwa yasubiye inyuma nibaza ko ico ni kibazo cy'abatunganya ibintu kanaka ibiteramo ama event atandukanye aba promoting aba DJs abo novuga yuko nibo basubiye inyuma mugabo utugiye kuraba kera hip hop yara promotingwa cyane mugabo kandi kongera ikizegwa ariko rero twebwe ubu ntitwizegwa ariko ubuhinga bw'abaririmbyi vraiment ibintu biri top bimeze neza cyane abarapere bakinogiye ubagereranije n'abarapere ba kera ubu yo kwica man yo kwica ubu hari abarapere biko baraduga bakiri bashasha turabona Isanamu Gang n'abandi aba bapeti ubabona gute ubabona bameze nk'ijya gihe mwebwe mu gitangura je novuga yuko abapeti bubu bashikiye ku cyo navuga kuri izi mbuga ushobora kugenda ukidocumenta kuraba ugashobora kwigana ibintu kanaka mu buryo bworoshe ariko twebwe tugitangura no kuvuga wewe wariyumvira mu gatora CD ukaja gufatisha cyo ukagira gute donc vyari bitoroshe rero niyo mpamvu twe tugishika vyari ibintu vy'ibitangaza ndetse ture influence mu ugwaruka gwinshi ndetse no muri aba ariko baraza harabaye bamwe batwinspira ko biratuma nyene nabo baja kurondera avuga ati kweki Fabilove aririmbuko nabo bararondera so rero turashima aho bigeze gushika kuri no munota novuga yuko rero abubu baroroherwa paraporo yuko twebwe twari tugumiwe ego Fabilove abanye gute nabandi baraperi muri rusange tubanye neza je nta muraperi dufitanye ikibazo vraiment kandi je ku muntu hanzi ndumuntu w'amahoro Fabilove n'umuntu w'urukundo n'umuntu w'amahoro n'umuntu afise impuhwe ndumuntu nawe avuga ngo nta muntu yivuga ivyiza ariko jewe ndiyizi vraiment ukomeze akaranga mutima nakuranye nkiri umukorezi no niko ngifise shabona so nikomeze mugabo jewe defo mfise n'izibiri sindikare defo nuko ari ntuze defo ya mbere jenda umuntu utaza kwanka kwemeza ico nibonera n'amaso yanje canke ico ndi nimba shoboye nkabona ko shoboye kameme ntuza kunkuramo ngo we ntushoboye kandi ubona ko shoboye so hajya avayo ko abandi bakwemera we d'abord wumvise nawe ko ushoboye mugabo umuntu baraza bakavuga bakashaka kubigukuramwo bakwereke yuko wewe kameme wo kwemera yuko udashoboye kandi mani ubona kameme yuko hari icyo ufise kandi kinini cyane so hanyuma ikigira kabiri naco novuga jewe just nkunda kuririmba indirimbo novuga ziza kublessa ziza gukomeretsa abo baraperi ariko ziza kuba blessa kubera ko
bamwe barabitahura ariko hari abandi batabitahura ziza kuba blessa kubera ko bataza kwakira ingene umuhapera ategerezwa kuvuga ntibidokimanta ushobora jewe ndanka kuririmba vya bintu urumva abantu barakenye turagwaye turagize gute kera nkikora ibi nibi biki naciye muri donc ivyo sindabikunda ndakunda rero kwiririmbira ibintu vy'iniga ebana ndarenze mfise amahera mfise gute donc ibintu vyiza kameme kandi bigenda bivuga kubera iki ndiko nivuga mba nanka kuvuga uwundi muntu mugabo bo peut-être ko habamwo bamwe biza ku blessa avuga ati umuntu kumenga yiyemeye none nawe yemere none ngo uvuga kuri umukingi ngo uvuga kuri umukingi ngera ngo uvuga kuri umukingi baguma hagara kuri ico kintu sasa uvuga kuri umukingi we nabikubujije kuvyita none ahubwo we rero ubihagarara ko kubera ubona ndivyo yeah of course ego Fabulov niko mvuga ukuntu mwamubanye tubanye neza kubera ntabwo turabona murashaka kugira association y'abarapera numva mu dio wanyu yeah wisangije mubanye gute muri ico bita mutualité cyangwa gufashanya en tout cas igihe habaye nibaza ko ndi mu bantu bakunda gukora ama collabo n'abandi bahapere kandi bakiza ndetse n'abandi nyene bahari uravye indirimbo yitwa Mani urabona ko nari kumwe n'abandi bahapere kandi naje nabahamagaye urabona hari indirimbo duheruka gukora yitwa Inkuba twe n'agapeti kitwa Skywalker donc nta kibazo mfise n'abandi bahapere nta kibazo na kimwe ariko mugabo ikibazo nuko habaho peut-être kutaba dushikirana twese arabo usanga dushikirana bigoranye ariko kandi sino hava nemeza ko ari bose tubanye neza hariho abo tutabanye neza bien sûr que oui ko nta muntu akundwa na bose yeah ndiko mvuga ku buryo bwo gufashanya nk'ubu muri imye Benturo bari mwana bakora rap aragwaye ni abaraperi mumaze kumushikako bimeze gute ndiko mvuga ku buryo bwo gufashanya mu buzima busanzwe ko Benturo sino ufata nk'umuhaperi abo nufata nk'umuririmbyi mu bandi kubera ko Benturo nibaza ko ntiyaragira umudiho ni nkabijya wombaza ngo twamenye kuri rap twamenye kuri rap ko buri ko sino muraperi ku ndirimbo yayo ari irimbye yitwa Bendova ari muri muze kumvugira mugende mwandike iyo ndirimbo hanyuma mumvugire desho ko zitari kuri YouTube yakitwa Ben 10 yarakora hip hop ndiko mvuga ko biri ko sino muraperi Benturo twamumenye nk'umuririmbyi musanzwe aririmba imidiho yose kandi nibaza ko ico nta kibazo kiteye nibaza ko Benturo n'umuririmbyi mwiza yego niko mu kibazo cyo gufashanya hagati y'abaraperi iyo bagize ikibazo nivyo musanzwe cyangwa abari n'abaririmbyi muri rusange nico washatse n'ubundi kugira novuga gucamo Benturo canke umuririmbyi wari wese yogira ikibazo nibaza ko usivye je ko ndumuhapera naho nari kumandirimba ivy'indonongo kuba ari umuririmbyi deja cyonyene ico twategezwa kuba dushobora kugikora rero jewe vraiment mbabarire sindamushikako ariko ndiko ndabitegura vuba cyane kubera jewe muri iyi minsi vraiment nari mu bintu vyinshi uharuye media tuwa nari ndimwo y'indirimbo twari dufise uharuye n'ingene naciye mfatwa ndagwara bamwe barabiza banyegereye narabivuze naragwaye vraiment novuga ibintu ntashimye kuvugira hejuru cyane gose mugabo kubakurikirana urubuga rwanje rwa Facebook naravyanditse ariko inyuma yaho ubure niho novuga ko ndiko ndasubira gutora mitende aho ico gihe naciye mbanza ndahagarika n'ibintu vy'ama media tour sinasubiriye ariko ubu ni bon ni fresh rero niyo mpamvu nakubwiye ko ndiko ndabitegura umuntu kumbore ashoye kumushikako ariko kandi sino bavuga ngo abagenzi nibaherera mu bindi umuntu adashobora kugushikako mu gatari kubera kakwanga hari n'umuntu ashobora kugushikako ugasanga yabigize kom nyene kugira ngo aboneke abe ku ma media bamwerekane canke yerekane ugasanga si umutima nyene canke ugasanga yashatse kwiyereka Benturo amwereke na jewe ndimwo donc rero ndakunda gukora ikintu kivuye ku mutima two turaraba inyuma ya Who I Am
bitege iki? Bitege man, je nakubwiye yuko jewe Fabilove ubu je nkeneye kubazanira indirimbo z'inyamerika gusa, nkeneye kubazanira indundi ariko mugazi ifise couleur ya za zindi bakunda kubona kumenga ivy'abarundi ntavyo boshobora. So rero bitege ikintu gishasha kandi batari bamenyeye kubona kuri Fabilove. So nivyo abari Fabilove baramwumva ko ari Fabilove, ariko hakabamwo n'ahandi hantu aza kubacanga mu mutwe avuga ati niwe canke siwe. Ico nico nkeneye. Ku rurimi rw'ikirundi uzogarukana canke? Bon, ikirundi nzokiririmba ariko sometimes nyene zovanga. Twitege album canke EP? Album canke EP ndiko ndavyiyumvira kubera indirimbo ndazifise nyinshi vraiment. Ndacavyiyumvira ko mugabo ubu ndiko ndashaka gutanga indirimbo ziri single, novuga ama singles nka 3 canke 2, bibaye ngombwa ndashaka kuzoca ntanga inyuma yaho album kubera ubu ndiko ndashaka ijya comeback, donc kugira ngo abafana kwanza mbanze ndaryoya. Album nayo iravuna iravuna cyane, vyofuma naho barimba iyindi midiho kubera twebwe hip hop urazi yuko ni ibintu usanga ari byinshi cyane. Rero gutanga album ya hip hop si ikintu kiba corosha, ariko birakunda nta kiba, kandi ico kintu ndakeneye kugikora kubera ko ni ikintu ciza ku muririmbyi. Sinzi umurapere niheze kumva babajije ngo none ngo we nta album uzotanga, ngo album ngo indirimbo imwe ngo ubuzishe ngo ubuzishe indirimbo imwe yonyene ngo umwanya imara ugaca ufata ngiyinde ngo ugaca ufata byose ukabitangira hamwe. Uwo muntu naciye mbona katatahura akamaro ka album. Men je kuba ntarakora album ndaza akamaro kayo, ariko sindayikora kubera ko nyene bitarashikirwa, ariko album irasa akamaro, ni save ni save vraiment kandi komeye cyane. Fabilove nkuko abantu bakunze kubibona, ntumengo nturi hafi cyane n'abapromoter kandi ntubiyegereze nabo ntibakwiyegereza. Ziba biva kuki canke we ukunda kwikorera ukwawe ataguforce? Sha je ndi hafi yabo gose kwere, ninde tutwa turi kumwe hafi. Abantu bajya bose ubona bajya bose kandi rero akoze kubaza ico kibazo kubera benshi baracibaza ico kibazo. Sinzi kubana hafi kari just kubonana mu kabare kugira gute, sino benshi turanaganira kandi niyo tubonanye nta kibazo kiba kihari, uvuga turaganira nta blame hari. Vyinshi turanabiganira ko kandi je sindo umuntu mubi, barabizi ko hari nico mfise muradagikora nkuko nokorera umugenzi. Nibisanzwe je sindabikora nk'uburyo nyene bwo nka business, ndabikora nkuko no swat ndashaka gusanga nakurengereje ivyo washaka, swat ndashaka gusanga ndi munsi yavyo, ariko nkabikora mu gihe umutima w'inde kure cyane mu gihe biba bihari. Rero ja promoter nta kibazo dufitaniye kandi turavugana benshi nta ngorane, ahubwo bamwe n'abanafiki usanga abagenzi mugahagera hari ugasanga mugabo urumva mwe wese umwubahira mu kazi kiwe. Jewe sindaba blaminga, jewe nkora ivyanje nabo bagakora ivyabo. Nimba babona ko ivyo bintu bitabikwiriye nyene gushigwa mu ntuze mu mateka, jewe nta kibazo vraiment. Ico nkora gusa no gukorera abarundi, nta conona imico kama, nta gititura imico kama, nta kintu kibi mba ndiko ndakora, nta ngwano, ntaki. Ivyo mba ndiko ndakora nibihesha agateka igihugu gusa. Ego Fabilove, turabona maze imisi mukorana na Hanza Nation, mwamufitaniye ubucuti uwe? Gisare ni kibazo wari wambajije imigendanire dufitaniye n'aba rapper. Ukuvuga Hanza Nation jewe yaraje yaranyiganira, arambwira ikibazo afise, arambwira ko yaririmbye kuva kera, ko yaririmbye kuva kuri basosokeye mugabo atarigera yiyumva kuri media nimwe, atarigera abona basi n'umuntu avuze n'akazina kiwe. Ubundi bwo ntitwa Hanza Nation, hari izina yarafise, ariko ndarimubuza ndambwira ati ahubwo rero iyo AKA kubera yegira ngo AKA Hanza Nation, navuga ati zaniryo aba ari ryo tukwitirira. So hama rero ndavuga ati je ngira nkora igishoboka cyose ndabe basi indoto zawe zimwe ko zotangwa kuba, hamubandanirize ko kumbure n'umuhapere wawe Skywalker ashobore kuboneraho inzira, babandaye bamufasha ko ico twifuza gusa n'iterambere. Basi twabikoranye uko turakorana iya mbere,
arashima uko twakoranye ndetse arifuza ko niya kabiri tuyikorana. Rero n'izindi zirashobora kuzobaho ntawomenya, ariko icyo nzi cyo nuko jabo dukorana bose bashima umutima mba ndabifisemo. Nibaza ko ndumuririmbyi wa mbere no bangerageza gushiramo inguvu nyinshi yo dukoranye n'umuntu. Yeah. Yes. Fabilove ku myaka umaze ugerageje kuraba umuziki w'u Burundi muri rusangi, ubona ari umuziki uriha cyane? Umuziki w'u Burundi novuga yuko aho twavuye ni novuga tugeze heza. Ubu abaririmbyi barashobora gutsindira imiduga, ashobora gutsindira ubushimwe, akabaho neza, urumva. Ariko tugiye kuraba kera ntivyari vyoroshe, ariko rero naho novuga ngo turi mu iterambere. Novuga ubu rero niho bisaba ibintu byinshi par rapport ya kera. Kera bashobora gusora audio nta kibazo, kera bashobora gukora umuziki ukaronka ubufaranga burya bukenyene ugashobora kubwimenyamo. Muga pour moma plus umenyekana, plus ugira gute, plus utera intambwe, plus kandi no gusohora cyane. Nk'ubu urakoze indirimbira baye hit bacatanga gusaba collab na Diamond. Sasa utayitoba. So no kuvuga rero ugiye kuraba aririmbyi duhanzwe nuko usanga ivyo turonka nivyo turabironka, mugabe ivyo dukenera biba byinshi par rapport ivyo turonka. Sino urumva nivyo turabayeho turabironka, mugabo uzakusanga ivyo dukenera navyo bikeneye izindi yapwi. Yeah. Fabilove tuje mu Kanyosha. Muri waye muravuga Ken City, Keshan. Yeah, kubera ariho navuka. Umuziki wo mu Kanyosha ubona wifashe gute? Kumengo nta bandi bajene ariko barakora bakora. Umuziki wo mu Kanyosha rero novuga yuko ugwaruka gwaho gwaradebukiwe kandi si kubera go. Oya. Nukuri je ndakivugiye ngaha kandi ndagenda kivuge ndagishimike ko ugwaruka gwo mu Kanyosha gwadebukiwe kubera abantu baje bafise intumbero yo kurugwanya. Aha jewe na Sadbi kuba turiho kimwe na Emerisa neka ndamuvuge nawe nyene nawe novuga ko amazi iminsi atari karakora. Abo bantu tubayo kuba ko tujya umutima amenyo, turakora tugafightinga tukemera tugakorerwa ivyo twokorewe vyose muga tukagwana. Noneho mbwira gute nk'imyaka yaciye Sadbi batanguye kuja muri Europe gyari nta n'imyaka ingahe irahaca, ukabo wasanga pete yako barazo bari bo bamutanze kuja za Europe. Ariko iyo atabara umunyakanyosha ndabizi yuko Sadbi abari indi bintu abavuga arikijana. So Fabilove nawe nyene novuga yuko habaye hico. Rero ivyo bitero dutegwa twebwe turajya umutima amenyo tukabaho nk'abajeshi, mugaye ico bibagira kandi twe mu Kanyosha twarabonye ingwano, twabonye ingwano indege zija hejuru, abantu amasasa ducangagira kimwe na Musaga. Yeah. Kanyosha surtout Kanyosha. Sud muri sange cyane. Sud Kanyosha, umva diko navuga Kanyosha, ntuvuge Sud yose, Kanyosha. Kanyosha twarabonye ingwano vraiment. Rero kuba twabonye ijya ngwano yaradushizemo iyo cœur dur. Uvuga rero hariho bamwe iyo cœur dur tigeze ihera. Rero no kuvuga rero uri kurazana ibintu byo kuvuga ngo urumva ngo duhebe ngo kubera wewe wagize ibi nibi hari gihe bidakunda, muga harabo vyakunze. Aho bakanze ibintu barabivamo kandi afise impano nyinshi benshi. Rero ico no hanora mureke kuba mugwanya iterambere ry'abace bari twese no Burundi turi hamwe. Mu Kanyosha ateye imbere, Musagi gatera imbere, Kamenge gatera imbere, Kayanzi gatera imbere, Ngozi gatera imbere, Gitega zande, nukuvuga no Burundi buguma buvugwa. Kandi noneho ntaguciriyemo. Nitwe mu Burundi twenyine uzokumva tuguma twirata intara quartier tuma bavuga ngo ngebana ngo twengo turarenze ngo muri iyi ntara nitwe genda hariya mu Rwanda haraho uzokwigera uvyumva nahandi. Donc uzosanga ari bisanzwe babifata nk'ibisanzwe. Ego Rikiros urashaka kumwumva hava kavuga ati je ndahana muga ntaca avuga ngo yango nanaka ngo turabanuze ngo kwa tuva nga no. Ivyo uzobisanga ha mu Burundi gusa niho wumva bari proud kumva naka ava nga. So ivyo rero nivyo bica bizana rero kwa kugwanyana amacakubiri, wewe kutava ngaha ubwo ujya mukumire. Donc ivyo rero bitahavuye vraiment no kuri umuziki nawe uri kuraja nawe uri kurava nta nico tuko turaharanira kindi kiretse kubona ko umuziki w'Uburundi utembera. Fabilove kwa rusanzwe ukora no mu gihugoye muri imyaka umaze haro benshi babihevye.
hip hop iragoye vraiment sinokubesha barabihevye kandi ntiwigeze uja mu yindi midiho nirihe banga wakoresheje cyana ubuye kari ya ugerageje kuraba abamaze kubiheba je navuga kari ya cœur dur nyene kano kugira objectif je ufete basi jewe iyo ntanguye ikintu kandi kuva mu buto bwanje nabashaka kugiheza je ntanguye no kwiga nabonye ikaye ndayitoboye sigara ndayivuga nka kujya wovuga ikintu cyacu cyose cyoroshe sinashobora kureka kwiga je barabizi benshi jewe mba naho mama yaraza akadodora ati ryama kubera iki kwira nabandi ko ndiga mvuga ati ja aka kantu ntegerezwa kukamara kose so rero je ndo umuntu ntanguye ikintu mbashaka kugiheza rero jewe novuga objectif yanje ndashaka kubona hip hop ihawe agaciro niyo mpamvu nkuma ndindiriye ejo buzoca nkaguma ndiko ndagerageza kugira n'urundi gwaruka ruze kumbure ashobora kuzundi gwaruka rufise inguvu kunsumbya jewe ivyo nishoboje ugasanga bo barafise kuvyishoboza kumbure kuruta uko je nategezwa kuvyishoboza rero mva nguma fighting kugira ico kibanza kigumeho ya rero kumbure muri no mwanya bamwe ntibabibona ariko nk'igihe novuga ati ndakise gatoyi no bazobibona akamaro kiwanje yeah. Kuba wewe na Sadbi ari mwe musigaye muboneka mutaradebukirwa murashobora kuba mumaze hafi imyaka 200 mutazima muhari mwumvirizwa 2006 kumbure ushobora no je natanguye 2012 oya gutobora 2012 nyene sio natanguye niho natanga umuziki wa mbere kandi niho natangiye gutobora nyene okay nta kibazo basi rarishika 15 Sabi yatangwa 2010 acatoborera aho nyene naje natangwa 2012 canoborera aho nyene mwamukwiye kuba abanyakanyosha abandi barimvye azorimba ibi album nka 20 kugira amenyekane mugabo twebwe kenshi usanga rakarimbo ka mbere nyene ugacimenyekana na Sabi yakoze album ya mbere n'imico biragenda fresh na Berry Music Melana urumva ba Berry Music bose uvuga abanyakanyosha ugiye kuraba bafise impano mutangura mufise impano tangwa mufise impano niko mvuga nta gikorwa canke kiduhuza imigambi muri ko murakora izotuma ihuza abanyakanyosha canke kugira jewe musando jewe nta kibazo wanashima je nakubwiye ko mbana n'abantu neza Sabi ndafise novuga hayo n'indirimbo tweze gukorana no kiyo ndirimbo gusagiza tubazo kumburengirizo sohoka sinzi ariko Sabi n'umuntu novuga yuko imiryango ya jewe nawe nta kibazo kihari ndetse n'abandi baririmbyi bose nta kibazo vraiment ico uri kuravuga benshi bahora bakidusaba ariko ntituraba stable turacagwana n'ibibazo bihari byo kugira ngo umuziki wacu ubandanye uhari so rero mu gihe tutaraba stable rero umva hari gihe usanga ivyo bintu tutavyiyumviriye mu buryo bwihuta ego Fabilove kigani gusa nikirangiye twashaka kuducishiriza akantu nyimba bikunda bikore mu gahogo ugire flow nyene twumve abantu bakunze bese na media barakeneye kumva Fabilove yeah they be talk about me they be mess with me they be trap it again they don't understand not a real telling me to tell you who I am I'm Fabilove K.E.D.A. Kesha Bomb nigga CEO the master of this game nigga born and raised in town Buja I'm from Buja don't copy roads here in my country Burundi the moment I was born the war began to tremble feel the power that I bring it when I rap see simple daily for Sari cut to jam this game forever they didn't know be cracking the master Buja forever rap now I'm the king my nigga stop pray with me I'm a motivation rapper for generation to come I'm your role model I'm the gangster I'm the way call me your father I started this fucking game when you rested the mountain white way mother's race I was ready for the ride I told men even how to write a real rap song sound me my flow they tryna tag along you can't even street without mention my name on the street on the red on the TV this nigga say my name it's so safe for the greeny then and a me match my level they wanna copy my style my from my well for Dre but I be the emperor master with this rap me I brought this real hip hop when nobody is represent Burundi grow bass feel love and aka down me I say again down me again
I'm in love with my country, ignited the flame. This time, DC, but sort of power again. You should know that I'm a gangster. You should know that I'm a pull up. Here we go. Here we go. Here we go. Yes. You should know that I'm a gangster. You should know that I'm a gangster. Yeah, I'm still a Kesha boy, the nigga from Burundi, in the heart of Africa, in the beautiful country. I'm still representing my country with my city. Call me Kesha boy, call me gangster. You a son, Kesha. This is a beautiful place. There I was born and raised in my city. Got beautiful things, yeah, they can never fall to any place. Beautiful babies, beautiful clubs, beautiful stools. Everybody wanna live here. I'm gonna look for say, you gonna love this, nigga. I make sense, just wanna say when they can never wanna go, bro. Cause my city's so clean with good heart. People can't you see, I can't tell you enough of beautiful things off of my country. But I know that some of you, yeah, far below the Keshan boy, FABELOVE gangster. Yeah. Fabulous turabona urafise studio. Studio iri ku buhinga bugezweho. Abandi baririmbyi. Abandi baririmbyi usanga baragiye gukarisha ubwenge muri production kazira vyikorera wewe gute bimeze gute? Bon, jewe hari ivyo nzi bike mugabo novuga yuko jewe naho no bimenya biragoye ko no kwikorera umuziki nyene ngo ndawikorere kubera ko just iyo wikoreye ibintu hari usanga nyene rimwe na rimwe usanga wikunze cyane. Ndakunda gutanga akazi nkagaha nyene abandi baba bari muri ivyo nyene. So nukuvuga rero jewe naho noba nzi production sinzigera ntakoresha umuproducteur vraiment. Nzotegezwa kuba mfise umuproducteur. Sino biya kugira ama idée kugira gute byinshi ndavyikorera. Gufasha impano z'abandi bagakora muri studio. Bon, bamwe ndabafasha ubuherutse hariho mu Petit mperuka guha n'indirimbo twa Boeso sinzi nabandi bariho abo nkorafasha. Yeah. Fabulous mu kurangiza ikiganiro inyuma yo YM abafana bawe bo kwitegeka iki cyangwa bakunze umuziki w'u Burundi. Novuga yuko inyuma ya YM bitegeye iyindi ndirimbo yitwa Count Your Step. Count Your Step niyo ndirimbo igiye gukurikira. Isigura azogenda bagisobanuze bagenda bakirondere je ntacyo nshobora kubasobanurira mugabo baracumva count no guharura step ni intambwe yo. So rero nibaza ko bagenda bafatanya amajambo ari hamwe baraza gutahura icyo nshaka kuvuga. So ariko ni titre novuga ribaye igambe ndayivuza ariko mpora ndayigira ko caption ariko nshimye kuyibwira wewe kubera ko ari kiganiro dukoze kandi kiri special kisanze muhira kumbure ntugenda ntaguhaye akabanga nuvuga yuko ntaraha abandi. Fabulous tubashimire cyane. Urakoze cyane. Twizere yuko ari bishasha ufise tuzokuronka. Bon ndahari kandi urazi yuko isanamu n'umuryango. Of course nta kibazo. Tubashimire cyane. Murakoze namwe. Yego.